Hello guys, my name is Basabose, but you can call me Dwaras Hasking. Yes, my name is Berahino, but you can call me the Taxan. Yeah, tuko tunawaandalia big move kali sana kwa jina inaitwa Inkomezi z'urukundo, The Power of Love. Yeah, ni sinema ambayo imemo matwins wenu wale mapacha wenu kutoka Makamba, tukiwa na achana na jiji yangu bana, tukiwa na Big Boss Mugisha Hassan Magara na Amazi Hassan, mzee wetu coming soon. Ahubwo Jesse ndabyumva wotunga gute wewe imigambi y'Imana ni miremire, urashobora kurara ukenye mu gitondo ukavyuka. Reka nanjye ndakubarire Imana ifasha wifasha wowe uzokwirwa ngaha ujya mu bakobwa mu isite hehe icyo tunga oya bimbarire neza mbarira. Mwiriwe neza abanywanyi, mwiriwe abagenzi, mwiriwe abantu bose badukunda dushigikira mu bikino byacu. Jewe murazi Mugisha Move Company, ubu rero ni umwaka wa 2020 ni bishasha muri Mugisha Move Company. Tubaze ni ibindi bikino mwerutse kuraba bahebiyake yari muri yo muri 2019. Ubu rero dutanguranye n'indi yitwa Inkomezi y'urukundo muri 2020. Urumva ni veni murumva veni ni bishasha, haje ibintu bishasha, haje ibintu bikomeye, ibintu byambaye. Muzogume ku mateleviziyo, muzogume ku mbonesha kure, muzogume ku bintu byose, muzobona ingene abantu abakinyi ba Mugisha Move Company ingene babereka ibikino bihambaye kandi biryoshe cyane. Tubasaba kudushigikira, tubasaba kudufata mu mugongo muri byose, muzoba bukoze. Dorega wewe ku mafaranga afise arafise haba afise n'akazi narico cyo mubuza kutarongora ngo dupfa natwe tonye umuzukuru n'umukazana n'igiti. Umviriza sinkeneye gupfa, nabonye umuzukuru wazoze mpeke nk'abandi, azoza garagure nk'abandi, nkeneye ko umuzukuru